Ikigo cy'ibikorwa by'ubutabazi cyo muri Nijeriya cyatangaje ko abantu 52 bapfuye nyuma y'uko ikamyo itwara ibikomoka kuri peteroli ituritse imaze kugongana n'indi modoka yari itwaye abagenzi mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu. Muri Nijeriya abayobozi batangaje ko Perezida Abdelmadjid Tebboune yatsinze amatora yabaye kuwa gatandatu aho yabonye amajwi 95% ndetse bavuga ko nta cyiciro cya kabiri cy'amatora gikenewe. Ejo ku cyumweru umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yasuye Sudani. Tedros yavuze ko igipimo cy'ikibazo kiri muri iki gihugu cyugarijwe n'intambara giteye ubwoba kandi nta ngamba zo gukumira amakimbirane zihamye. Abayobozi bo muri Maroc babwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko abantu 11 bishwe n'imyuzure, abandi 9 bakaburirwa irengero nyuma y'imvura nyinshi yibasiye intara 17. Muri Malawi haravugwa ikibazo gikomeye cy'amapfa yahatiye abantu gutangira kurya imizi y'ibiti kubera ko imyaka bahinze yumiye mu mirima. Pamu yavuze ko 40% by'abatuye igihugu bose bugarijwe.